nta mwanya wo gusubira kwinginga abanyagihugu bo mu Gatumba kugira ngo bimuke, ahubwo ngo leta yari gukoresha ubushobozi bwayo ikimura abo bantu kuko babangamiwe cyane n'amazi y'uruzi Rusizi hamwe n'ay'ikiyaga ca Tanganyika. Byongeye ngo harageze ko leta itangaza ko aya mazi ariko atera aba bantu mu mihingo itandukanye ari kiza, ngo hoba ari mu ntumbero yo kurondera abashobora gufasha mu gukingira aba banyagihugu babangamiwe n'imyuzurira y'amazi. Ibi rero bishyikirizwa na Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishyirahamwe Urukome, ari mu gihe yariko araba mu mihingo itandukanye ingene imyuzurira y'amazi iriko irabangamira abantu. Aha rero akaba yashoboye kugendera mu Gatumba, ku kivuko ca Bujumbura, ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, kuri Zion Beach no mu Kibenga. Imbere yuko tubashikiriza ibyo yagiye abamenyeshamakuru, reka tubanze tubereke ingene amazi ariko yirara mu banyagihugu ku muvuduko muremure. Twaciye mu Gatumba turaca ku kivuko ca Bujumbura, mwabonye kandi ko twaciye ngaha hari amahoteli hatari hake, amazu y'uburaro. Ibintu vyose mwabonye neza yuko aba amashure, aba ibitaro, aba amashengero, n'aha turi hano hafi murabona yuko hari ishuri ryugaye, amazu murabona ingene yatewe. Aha ntitwavuze kuri uruhande rwa Kinindo West nkuko bahita, hamwe na mu ruhande rwa Kanyosha, eka uruhande rwose aho Tanganyika ica, mbere duhereye mu Rumonge ukaza mu Gitaza, ahantu hose hari amazi, hari inzuzi, usanga abantu baratewe. Ikintu rero twagomba kuvuga ni nko gusemerera, no gusemerera mugane ntituhave tumera nk'abandi bavuga ngo basemerera mu bugaragwa. Turafise inzego, turafise abatwara, twebwe twagomba by'ukuri dutera kamo nk'akabandi bamaze iminsi batera, abahinga n'abandi. Leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha, ifata ingingo ku kijanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu. Mwese mwabibonye mu Gatumba, abantu
baracaba mwajya amazi, abantu baracaba ahantu heshi ku buryo bashobora gutegwa n'indwara. Ivyo rero nivyo tubona yuko leta ikwiye kuva mu byo kuvuga ngo iri kwiringinga, nifata ingingo kuko niyibona kure gusumvya abantu. Murabona nivyo hano amashuri barimutse, mugabo mwabonye yuko mu Gatumba hari abantu amashure abana baja kwiga, mwabonye ngene hameze hajya ahantu. Ibi bintu rero twe tuvuga tuti leta nikora igishoboka mu maguru mashasha, igira inama nshikiranganje yihariye kino kibazo, mugabo imbere ko bagira inama babanze bagende kuri terrain nkuko twabigize, bagende barabe ibintu ngene biriko biragenda. Abana mu mazi bo bumengo n'umunyenga ntibabona ibibazo bariko baragira. Amatuwarete yarabomagurise mwabibonye mwese. Twebwe aha nitwovuga uruhombo abantu bariko baragira mu bijanye n'abantu bamaze gutakazi. Amahoteli menshi yarugaye mwabibonye. Ikindi naco kigoye gutahura, murabizi neza yuko hari igitabo bita Code de l'eau, hari igitabo citwa Code forestier, hari igitabo citwa Code de l'environnement. Ivyo bitabo by'amategeko byose biravuga yuko ahantu ku mazi ngaha mu gisagara kugera ku metero 150 kizira kuhubaka. Ahari inzuzi metero 50 kirazira kuhubaka. Nukutubariza imvo zituma ahantu nk'aba baje kubakwa bahubaka. Hariho n'ivyo twita zone à risque, aho hantu vyagenze gute kugira ngo ahantu bahubake kandi mu bisanzwe kizira ko hubakwa. Rero twe tubona ko leta mu bisanzwe kwiye gufata ingingo kugira ngo ibi bintu abantu ntibagume bamererwa nabi n'ibintu bimererwa nabi, kuko umuntu aravye nk'abantu bamaze kubura akazi nkuko niko ndabivuga. Uravye abantu bamaze gupfa kubera ibikoko biva mu mazi, ibikoko biva mu mazi hama bikaza kurya abantu. Ivyo byose ni ingaruka mbi, ntitwovuga urudandazwa rumaze kugara. Rero mu ijambo rimwe leta turayisavye, tusavye yuko yofata ingingo zose zikenewe, yumviriza abahinga, hanyuma ifata ingingo zikwiye kugira ngo ibi bintu bihagarare, kuko mu Burundi turafise ikibazo cyo kutagira ico bita umuco wo gukinga, politique de prévention des risques. Ivyo bintu rero bikwiye kugirwa mu maguru mashasha kugira ngo leta ifate ingingo. Urabona abantu, murabona ngaha mwenye abantu nibo bifatira ingingo, bakazana umusenyi bakagira mugabo, leta niyo igomba gufata ingingo mu maguru mashasha. Ntibitebe, kuko bitevye murabizi neza yuko abahinga bavuga yuko amazi azoshika imvura izogumirwa kugera mu kwezi kwa gatanu. Ubu turi tariki 16 z'ukwezi kwa kane. None hariko hakogwa iki kugira ngo ibintu bikingigwe. Mu ncamake rero ico nico twovuga. Ivyo kandi ntibifatwe gusa ku bw'uno munsi, mugabo bifatwe ku ico no kwita des mesures pérennes. Muravye amatuwarete burya bwiherero aha amazi yose yaduze amatuwarete yaciye aduga, urumva ni ingwara zishobora gutera abantu. Ivyo rero ni leta ifise uruhare rwo gukinga abantu. Urabona ko aribo bariko barimenya bakinga basubira, mugabo hari n'ababona kumengo nta kibazo kirimwo. Twebwe dusavye yuko leta yofata izo ngingo za mbere zo gukinga, mugabo kandi hariho ibibazo twe tuma tubaza. Mugende murabe aha bita mu Kibenga rirare, mu Kinindo West, mu Kajaga, aha ku mpera zose za cyo bita litorale ya Tanganyika, hamwe no ku nzuzi nka Rusizi n'ahandi. Amategeko arabuza ko bahubaka amazu. None ayo mazu yahubatswe bigenze gute? Nico kibazo twese tuguma twibaza. Hanyuma imaze ntibafise abahatanze byagenze gute, habaye iki? Mu ncamake rero leta hari ivyo yokora mu maguru masha mu gukinga, mugabo hariho n'ivyo igomba gukora kugira ngo ikinge, ireke gutanga amaparcelle ahantu habujijwe n'amategeko.